Imbere yo gutangura iyo nama babanje gusuzuma ko igitigiri c'abategerezwa kwitaba inama cakwiye kugira ngo bikunde ko ivyavuye muri iyo nama biza kwemezwa. Uwurongoye urwego shingwantwaro ikigega co kuziganya no kuguranana arico microfinance urunani, Colonel de Police Nzirubusa Juste akaba ari nawe yararongoye inama, yaciye ahereza ijambo abajejwe urwego rwo gucungera amakonte, abatwara urwego nshingwantwaro hamwe n'urwego rwo gukurikiranira hagufi ibijanye n'ikigega co kuziganya no kuguranana arico microfinance urunani kugira ngo bashikirize ivyegeranyo vyabo vyerekana aho iyo microfinance urunani igeze. Muri rusangi ngo basanze ibikorwa vy'ico kigega co kuziganya no kuguranana microfinance urunani ngo vyifashe neza, ngo kuko uyu mwaka uheze w'2024 baronse inyungu yababa imiliyoni 100. Rero muri make twasanze ibintu vyifashe neza. Ku mwaka wose w'ibikorwa twasanze harashoboye kuboneka inyungu atari ntoya akandi atari nini yababa hafi imiliyoni 100. Ariko ngo nutunenge tumwe twagiye turibonekeza na cane dufatiye ku bantu bahawe ingurane ariko bakaba batashoboye kuza barayiriha ku gihe, ngo ivyo bikaba vyaratumye ikigega co kuziganya no kugurana na microfinance urunani ibikorwa bimwe bitagenda neza. Utunenge ntitwobura, twarakoze mugabo kandi twaragize ingorane zitandukanye zivuye ko abatoye ingurane muri microfinance urunani bamwe batashoboye kuriha ku gihe, gutyo rero bigatuma umwimbu uko twari tuwiteze udashobora kuboneka. Muri iyo nama kandi abanywanyi bari bitavye akaba ari n'abanyamitahe barose akanya ko kuganira, bongera baboneraho kubaza ibibazo aho batashoboye kuronka umuco mu vyegeranyo vyari bihejeje gutangwa. Juste Nzirubusa amenyesha ko bashoboye guca bagira ivyo bapfunditse kugira ngo ikigega co kubika no kugurana na microfinance urunani kibandanye gitera imbere gusumba uko vyahora. Abanywanyi bari bitavye inama ya bose twafunditse ubwa mbere yuko tugiye kubandanya twongereza imitahe kugira ngo turonke uburyo bukwiye bwo gukoresha. Umunywanyi wese rero asanzwe muri microfinance urunani ararekuwe kongereza imitahe uko uburyo bubonetse, ariko twashimikiye cyane ku bafise imitahe mito yuko nabone boshiramwo agatege bakaduza uburyo bashize muri microfinance urunani. Iyindi ngingo twashitseko nuko vuba tugiye kugurura ishami rya microfinance urunani mu ntara ya Gitega. Aha tugahamagarira abanywanyi basanzwe bari mu ntara ya Gitega ko baba baratwitegurira kutwakira, eka mbere n'abashasha. Twashitse kandi yuko muri iyo nyungu yabonetse kongereza imitahe y'abanywanyi, tukongera tukazoshobora kugarukira kuri bantaho nikora ahanini abashoboye guheza kuvurwa mu bitaro ntibarekugwe, eka mbere turibaza ko tuzohava tugurana twa dukarata two kwivurizako twita carte d'assurance maladie. Colonel de Police Juste Nzirubusa agasaba abanywanyi b'ikigega microfinance urunani guterera biboneka kugira ibikorwa by'ikigega microfinance urunani bibandanye bitera imbere. Abanywanyi bagize rino shirahamwe tubasaba kuguma ku bikorwa, tukabasaba gushigikira ishirahamwe bakarishigikiza ibikorwa, tukaja hamwe twese gutyo turashobora kwiteza imbere. Mwomenya ko ikigega cyo kuziganya no kugurana na microfinance urunani gifise gushika uyu munsi abanywanyi b'abanyamitahe bagera ku 436.